muzote mugera musomero mwitanguriro uwo ni Murodi muzomusangayo ari umwami ngo yabaye ngo Bwihabugabo muzobisoma hariya muhuza mwitanguriro. Yesu nashimwe. Ugesemera misi rero yari mukiwe yari umugore wiwe azwe turajyana. Semiramisisi yari umugore wa Nimurodi. Hanyuma Nimurodi arapfa yongera atavyagwa n'umugore wiwe. Ibintu bayosobambe bari baratamuye bakavuga n'amajambo ngo uzovyubaka azabura umwana nasozera azabura uwundi. Mugo kubera icyubahiro c'Imana cyaguze iteka mu Isirayeli haboneka umuntu arahaguruka adasubira kuvyubaka. Anya mutoya ni ijambo rivuga ngo Imana canke icyubahiro c'Imana cyongere kigire iteka muri wewe. Imana isubirana iteka yahoranye muri wewe. Yesu abahezagire. Dusome ibyahabu umwami wahe tujyane nabagiye ko ari igitabo cya mbere cy'abami igice cya 16 ku murongo wa 29 urupapuro 408 igitabo cya mbere cy'iby'abami igice c'16 ku murongo wa 29. Ibyahabu umwami wa Isirayeli. Turi kumwe? Mu mwaka ugira 38 Asa umwami w'Uyuda ari ku ngoma niho Ahabu mwene Omuri yema muri Isirayeli. Amara imyaka ingahe? 22 hehe Samariya aganza Abisirayeli 30. Kandi Ahabu wo mwene Omuri akora ibyo Uhoraho abona ko ari bimeze gute bibi kurusha abamwitangiye imbere bose. 31. Kandi nkaho umenga byamubereye ibyoroshe kugendera mu ngeso za Yeroboamu mwene Nebati agereka ko yabera Yezebeli umukobwa wa Etibayali umwami w'Abasidoni aragenda asaba nde aba ariyo asenga. 32. Mbere yubakira Bayali igicaniro mu ngoro yayubakiye i Samariya ashinga n'inkingi za Ashera. Kandi Ahabu wo yakoze ibyo gutera umwikomo Uhoraho Imana y'Abisirayeli kurusha abandi bami bose b'Abisirayeli bamwitangiye imbere. 34. Kandi ku ngoma yiwe niho Hiyeli wahehe w'Ibeteli yagirante yubatse hehe acubaka itanguriro ryaho aburande w'imfura yitwa Abiramu maze agiteza ibikingi by'amarembo yaho abura umwana wiwe w'umuherezi yitwa Segubu nk'uko ijambo ry'Uhoraho ryavuzwe arivugiye mu kanwa ka Yosuwa mwene Nuni. Eliya avuga kwimbura izotara. Aha ntitwasoma umugabo murahumvise. Turirimbe nk'umuntu tumwe ikorasi ivuga ngo uri Imana mana utandukanye n'abayari. Uri Imana Emmanuel Imana uri Imana uri Emmanuel Imana utandukanye n'abayari Imana utandukanye na Dagoni Imana uri Imana uri Emmanuel Imana Mana Murena Imana Imana Mana utandukanye n'abayari Mana utandukanye na Dagoni Mana Mana Imana uri Imana uri Emmanuel Imana uri Imana
urera mandure Imana utandukanye n'abayari Imana utandukanye na Dagoni Imana ure Imana Imandure Imana Mana 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 utandukanye n'abayari Mana Mana utandukanye na Dagoni Mana 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 Imana Imana Yesu ahabwa icyubahiro n'iri jambo Imana yacu isubirana iteka yahoranye muri Pentekote cyane cyane muri wewe. Nagomba kubwira abantu bose Imana yajeje ibikorwa uko byaba bitandukana kose mu ishengero hari ibikorwa byinshi. Umuntu wese asenga Imana mu gikorwa Imana yamuhaye, Imana isubirana ijambo. Yesu shimwe. Namba yaguhaye kurongora kohare, namba yaguhaye kurongora amasengesho, namba yaguhaye kurongora ishengero, namba yaguhaye kurongora imigwi runaka, namba yaguhaye kurongora abakoropa ingoro y'Imana, namba yaguhaye kurongora abakora ibikorwa by'Imana. Izina ry'Imana rigira icyubahiro mu bikorwa urongoye. Haleluya. Izina ry'Imana risubirane iteka kandi uhere mu mutima wawe. Nabambira abantu bubatse tugende dusakambure hariya mu ngo iwacu, nanjye ndubatse. Izina ry'Imana risubirane iteka ryahoranye. Yesu ahabwa icyubahiro. Kubuzi dukora, namba wigisha, namba udandaza, namba urima, namba ufise ibindi ukora, namba wikorera itwawe, namba ukorera abandi, hajya ahantu uri, izina ry'Imana risubirane iteka. Eliya ikindi gihe ciwe ibyabaye rero nta mwanya uhari kubidonda. Mugoraga nabwire ibintu hafi nka bitatu canke bine. Icyambere n'uyu mwami yitwa Ahabu, kandi yari afite umugore yitwa nde? Yitwa Yezebeli. Uyu Yezebeli rero yabaye umugore mubi, acayosha umugabo wiwe gukora ibyaha. Udusenga Imana, madamu wawe ntaze gukure mu gakiza ngo wisange mu pagani. Udusenga Imana, umugenzi wawe ntaze gukure mu vy'inkemu usanga agapagani, usanga ugendo nuka. Namba tuza ngaha hariho ubumote bw'inkemu, ari inkemu bashobora kumva duhagararanye, urashaka kuntora uw'inkemu tinaho dasigirisha hari ingozi zaraparanganye ukuba ko mu nkemu binuka. Ariko umuntu w'inkemu urashaka kutujya mu ntacameze neza. Udusenga Imana rero, umugenzi wawe cyangwa umugendana ntaze gukura mu vy'inkemu usanga agapagani. Uyu mugore rero yakira umugabo amuhindura agapagani kugeza aho nk'izina riteye ubwoba ngo Ahabu mu bamwitangiye bose yakoze ibibi gusumba bose. Iyumvire kuba nimero 1 le premier bagize proclamation, abantu bakoze ibibi dutondeke duhereye ku murongo wa mbere ngo ni Ahabu atangura. Uza wirinde bwiye cyawe, Imana itondetse ku murongo, nuda wisange mu bambere akora ibibi ube ku murongo w'inyuma. Yesu abahezagira abitumwe na Yezebeli. Icyo cyari cyambere. Ikigira kabiri byagenze gute? Uyu mukenyezi yagiye muhiri wabo, mu isango iyo bamukuye basengera ikigomana. Mu byo basenga hariho Imana zibiri batubwiye. Imana y'ingore yitwa Ashera, n'Imana y'ingabo yitwa inde? Bayali. Sivyo? Izi Mana rero nizo zagisirije mu Isirayeli. Zakicyubahiro cy'Imana. Mu vy'uko neza twavuganye ngo icyubahiro cy'Imana gisubirana iteka mu byacu, mu bacu no muri twebwe. Iyi Mana rero, izi Mana zibiri, imwe y'ingore n'iyindi y'ingabo, ziza gutera puki. Nitizi iryo jambo ry'igifaransa cyane kudeta ngo Imana ihave zihasubire. Isirayeli iratikira kubera izi Mana gatoyi. Izi Mana, iyi Mana y'ingore mu nyumvire gato burya ngo mpambe ndangitsa. Iyi Mana y'ingore ni isahira cyahari ushaka utayizi, kandi ni Imana y'ingabo ni isahira cyahari ushaka utayizi. Muze musome mu gitabo kivuga ivy'itanguriro. Ndazi ko maze kumva aho bavuga ngo la tour de Babel, sivyo? Cyangwa umunara wa hehe
w'Ibabeli. Muramaze no kumva umwami bavuze ngo yitwa Nimurodi. Muramaze kumva yemwe? Aha tuko turajana. Izi mana zibiri zahereye hariya nyene. Ndiko ndagarutse. Zahereye hariya zigenda ari zibiri. Ari imana y'ingore n'imana y'ingabo. Basa ari umugore n'umuhungu. Mbeka ndudurireko. Zigenda ari imana, basigenda ari umugore n'umuhungu wiwe basi mwabitahuye. Aha ni mu bitahura yemwe. Kumenya murigirisha nk'abamenga mwabitahuye. Reka siguru gatoya. Muze mwumvirize igishinga ntahe cyitwa Alice wa hariya muntuze mu Rwanda ubwo Alice yamaze imyaka ikuzimu. Muzokuma bavuga ngo igihe yagenda ngo bamweretse Semiramis ataruye nde. Nimwumvirize ntahe harabona umise ngaha. Bamubwiye ngo Semiramis ataruye Nimurodi, sivyo? Muzotamubwira musomero mu itanguriro uwo Nimurodi muzomusangayo ari umwami ngo yabaye ngo bwihabugabo. Muzobisoma hariya muntuze mu itanguriro. Yesu nashimwe. Ubwo Semiramis rero yari mukiwe, yari umugore wiwe. Azo turajana. Semiramis yari umugore wa Nimurodi. Hanyuma Nimurodi arapfa. Yongera atavyagwa n'umugore wiwe. Sinzi ko mucyumva. No kuvuga Semiramis yari umugore wa Nimurodi. Mugo Nimurodi aragira ntara hama madamu wiwe amutwara inda itagira umugabo, avuka mu buryo bwa shetani, ari umuhungu azawe n'umugore n'umugabo yataye n'umugore wiwe mu isanzwe. Yongera aragaruka. Hataboneka rero uwo mugore yitwa Semiramis n'umwana we yitwa Nimurodi. Two turajana. Ndiko ndasiguriza imana y'ingore n'imana y'ingabo. Hanyuma uwo Nimurodi ahandi ni yamana bita Tamuzi muri Bibiliya. Maze kuyumva none ndaze ngahanya kwa pasiteri ko yamabitwigisha mu mana zagire na Isirayeli na Tamuzi yari irimo, yari imana isengwa n'abagore atawura mu pasiteri ngaha. No kuvuga uwo mugore ni Semiramis. Iyo mana hama uwo muhungu nawe ni Nimurodi. Ahandi Nimurodi niwe Tamuzi. Kandi Tamuzi niwe Bayali. Umvira ngeze Nimurodi cyane Tamuzi cyane Bayali. Atwo turajana. Yesu abahezagi. Ujya mugore nawe ni Semiramis. Aha tubonye ni Ashera. Aha muzokuva ngo ni Astaroti. Mu butumwa bwiza hariya muri Efeso ni yamana Aphrodite, Arutemi ya Efeso mutamuyibona. Nujya mugore nyene sivyo? Atwo turajana yemwe. Abize za histoire mwari ibintu za Odisi n'ibindi sinovyinjiramo. Reka ivyo nabireke nta mwanya dufise. Izi mana zibiri rero Ashera na Bayali bakira icyubahiro cy'Imana muri Isirayeli bakivanamwo bimika ubupagani. Icyambere uyu mwamikazi yitwa Yezebeli yari afise abantu 450. Yadabwire ingene yakuye icyubahiro cya Isirayeli cy'Imana hanyuma agashiraho Imana n'ivyayo. Abo bantu 450 ni bamwe bita ngo ni ibishego by'Abayali, sivyo? Bijya bishego rero bari abantu b'abafemine, nta kindi kintu bakora ibwami, bajya neza bakisiga neza bakabibwami ku mwamikazi. Ikintu bari bajaga mu Isirayeli kwari gusambana, bakaba ku ngoma ibwami. Hama umwami yawe n'abashitsi nukuvuga mu nge yagaburira abashitsi nabigishaga 150 b'abagore basambana n'abashitsi. Icyaha cy'ubusambanyi rero mu Isirayeli kirinjira. Mwibuke neza igihe Yehu yaragiye kwica umuhungu wa Wahabu, yavuze ngo ubazi iby'amahoro kuki ubusambanyi bwa nyoko. Urumva wa mwamikazi mutamubibona ngo n'uburozi bwiwe. Urumva yinjiza ubusambanyi mu Isirayeli, atagira ko yinjiza n'uburozi. Iyumvire madamu la première dame aroga, madamu wa perezida aroga akinda sinzi ngeno bivuga. Mu Isirayeli rero icyubahiro cy'Imana kiraryama. Twavuganye ngo icyubahiro cy'Imana kigira iteka muri wewe. Icyo cyari kimwe. Ikigira kabiri, igihe cya Yosuwa abomoye Yeriko, yaciye yata amajambo aravuga ngo umuntu azokubaka Yeriko agasubira kuhubaka, agitangura gushiraho fondation azabura umwana wiwe agitera inzugi azabura umuherere. Iki gihe igihe cy'abakenyezi nyene
niho habonetse umuntu muri Iswari yubahutse akumva yotweruka kurenga ijambo ryavuzwe n'umukozi w'Imana w'impemu ati ibintu naho bavuze ngo ntibidabyubakwe ngo ndabyubake sibyo kubera iki kuko icyubahiro cy'Imana bayari ariko arahinda rero icyubahiro cy'Imana cyavuyemo n'ibintu byari byarabugijwe abantu urabitweruka twasubajana yemwe ibintu Eliya bari baratamuye ibintu Yosuwa bari baratamuye bakavuga n'amajambo ngo uzovyubaka azabura umwana nasozera azabura uwundi mugo kubera icyubahiro cy'Imana cyabuze iteka mu Isirayeli haboneka umuntu arahaguruka gusubira kuvyubaka tugomba turangize Yesu nashimwe n'aya majambo Imana yampaye kubazanira umwanya mutoya Yesu nahabwe icyubahiro usenga Imana mu gihe cyawe usenga Imana mu gihe cyawe nange senga Imana mu gihe cyanjye ibintu Imana yakoreye abakozi b'Imana bagataramura bakavuga ngo ibintu biza bikorwe igihe cyawe ntuzotubikora Yesu nahabwe icyubahiro ibintu ishengero ryataramuye ibintu ishengero ryaciye ibintu mpemu yarabujije iki gihe biriko birubakwa iki gihe biriko birubakwa kubera iki kubera icyubahiro cy'Uhoraho nk'iki giteye ubwoba muri mwebwe usanga umuntu ari mu gakiza akavanga n'ibyaha usanga umuntu ari mu gakiza akavanga n'ibyaha usanga umuntu ari mu gakiza akavanga n'amanyanga ariko nk'emu w'Imana yampaye ijambo ngo usenge Imana haleluya Imana ishobora iteka muri wewe ivy'ishengero ry'Imana ryatamuye ni isaha haleluya namba baravuze ngo ntukambare pasura ni isaha ntituzokwambara pasura namba ntugasambane ni isaha ntituzosambana namba gusiga imishatsi ni isaha nta mishatsi izosigwa namba intutishe ni isaha n'intutishe namba intukora ibyaha ni isaha n'intukora ibyaha none rero Imana ibahezagire umwanya n'uyu nyene tugira dusenga Imana wari umwanya wo kuramutsa ishengero ry'Imana mbega nta bintu wari warataramuye muri wewe bari bataramuye Imana rirakubujije wasubiye kubaka mbega Imana iracyafite iteka muri wewe namba hari byasambutse karibu abakozi b'Imana bari hano kugira ngo bagufashe Imana ibahezagire Mana